umva ukuri kuki uriho. Kuba uriho si kubw'igihamana, si ni kubw'impanuka, ahubwo Imana yakuremeye umugambi. Muri Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 4 haravuga ngo itarakurubumbira mu nda yari ikuzi, kandi utarava muri yo yari yaragutoranije. Dawidi we yavuze ngo nkiri urusoro inyonga zawe zarambona, kandi mu gitabo cawe handitsemo iminsi yanje. Rero Imana yakuremeye umugambi. Umva ukuri rero umugambi watumuremwa, waremwe kugira ngo uyikorere. Muri Yesaya igice ca 43 umurongo wa 21 havuga ngo abantu niremeye kugira ngo bakwize ishimwe ryanje. Twaremwe kugira ngo tubwire abandi bataramenya Imana, dukwize ishimwe ryaduhamagaye. Ica kabiri twaremewe kubera abandi umugisha. Muri Matayo igice ca 5 umurongo wa 16 haravuga ngo nibabona ibikorwa byanyu vyiza bazoze bahimbaza so wo mwijuru. Abo turushije indya tuzibahe, abo turushije impuzu tuzibahe. Icanyuma twaremewe kugira ngo dukore. Yesu niwe karorero kacu, nawe akiriho shikije iyo migambi itatu yo kubaho. Yarabwirije ubutumwa, yavuze ijambo ry'Imana, abera abandi umugisha mu kubavura no mu kubagirira neza mu buryo butandukanye. Icanyuma yigiriye akamaro. Usomye muri Mariko igice ca 6 umurongo wa 3 turabona ko yabaza. Umva ukuri rero usobanukirwe umugambi wo kubaho.